Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha muriko murakurikirana ino mbonesha kure. Novuga ati iki ni kiganiro ciswe imbuto itewe n'iyimera, nkuko musanzwe mubizi cama gica kuri KP1. Ugiye kuri YouTube urashobora kuraba, hanyuma ukagira sabone, hanyuma ukagira na jeme, hanyuma ukabandanya ukurikirana ibica ngaha. Uno munsi rero turi ahantu bita Mungwa, ni muri zone Mungwa neza na neza Igihiza. Tukaba turi kuga cimbiri canke agasozi, kumbure aha hantu turi basanzwe bahita gute? Ku Muzenga. Mwabonye neza dutanguriye hariya ngo bahita ku Muzenga. Nibaza yuko tuza kugenda uku tugenda turavugana neza, ariko sinzi mwe muriko muraraba mu mpitishemo kimwe mubona twohera ngaha canke duhere hariya. Ingorane ntimuvuga kuko niko bimeze, nuko nyene muce mwihangana. So twagiye rero iki ni kiganiro citwa ngo imbuto itewe n'iyimera. Aha twaje murabona twatanguye tubereka ahantu hubakitse neza, ahameze neza. Ebana benshi mukihabona mwari muzi tikumbure turi hagati muri ville, muri centre ville Igitega, kumbure aho bita muri capitale politique. So aha tukaba twaje ahantu hasanzwe hakorera imirimo, kumbure uwo musanzwe muzi KP1 nabo bakorana ngaha basanzwe bakorana ibikorwa. Tukaba tuje kuganira nabo, reka babanze babidondore hanyuma tuze kwidonido gibikorerwa ngaha, kumbure muce mwumva byinshi kuvyo mutari muzi. Reka duhere ngaha tubanze turamutse. Nibaza ko je nahisemo guhera, reka tukuramutse. Mahoro. Nitwa bandi? Nitwa Gatore Eric. Usanzwe ubahe? Sanzwe mbanga hanyene ku Muzenga. Ego Gihiza. Ukorera ngaha? Ego kuri Saro One Mix KP1. Ego. Reka kumbure tuje kuyu nawe. Mahoro. Ndabaramukije neza. Nanje banyita Nshimira Imana Edisa Sensia. Nkaba nsanzwe mba ahantu bita mu Kibiri. Nkaba ndi umukozi wa KP. Tutandukire ku yundi kumbure ngaha. Egome n'amahoro, nkaba nitwa Nibitanga Jean Dodier David. Nanje nkaba ndi umukozi wa KP, nkaba nkora ngaha muri bare KP. Murakoze cyane. Hanyuma turabona n'ubundi hariya yanyakiriye nawe nyene, reka niwe yatanguye kunyakira, kumbure reka nawe tumuramutse, nawe ababwira akazina kiwe hanyuma ngo tubandanye tuganira muca mu vyumva. Ndabaramukije. Nitwa Nduwimana Jiribe, nsanzwe ndumu manager wa KP1. Yego. Murakoze cyane. Urumva kumbure barakorana na KP1, niwe kumbure basanzwe bakorana ngaha, kumbure ajejwe ibintu byo ngaha, turaza kumuha nawe nyene araza kuvuga. So nibaza yuko kubwanje ngaha novuga ati nkuko musanzwe munkurikirana ku mativa atandukanye kuri KP1, murazi ndacako gutanga ikiganiro imbuto itewe n'iyimera. Murabizi kuri Gitega Burundi News nguma nahaciye tuguma tuganira ku kiganiro bita ku gatumbi wacu. Uno munsi naje imbuto itewe niyo imera. Dutangure kumbure kuyakora muri Salon de Coiffure. Wari kuravuga ko ukora muri Salon de Coiffure, mbega utaraza gukorera ngaha muri Salon de Coiffure wari usanzwe ukorera? Nari nsanzwe nkorera ahandi. Ego hijya gatoya hari indi salon nsanga niyo oji nshanza gukorera mwiye. Kumbure warabonye akarusho igihe waza gukorera ngaha muri no salon? Akarusho karahari, ni VIP. Ego. Kubgawe ubaze kubona bazanye salon nk'iyi wavyakiriye gute, wavyumvise mu gute, ubonye bazanye salon ukumva hari akarusho kagiye kubi wawe? Navyakiriye neza cyane kuko tukenera gutera intambwe mu buzima, tugakora ahantu heza, twongera dukora ibintu vyiza. Ego. Mbega ngaha ku byukuri murabye ngaha muri salon kungene mukora, mubona abakiriya baza, murabona hari hakarusho, murabona byukuri uwazanye kino gikorwa ngaha yuko atahombye, ntiyahombye, mubona inyungu iboneka? Ego inyungu irahari kuko isaro yazanye ino
nka jewe nifatiye ko nka salon de beauté ni ibintu bitari bimenyerewe ino cane. Barinda kuja muri ville ahantu bafata urugendo, mbe uhafashe uva ngaha kugenda ushobora kuriha amahera angana gute? Ubunye mwa kino gihe n'ibitoro vyakenye bagutwaye kuri makeyi ibinoti ya 10 gushika muri ville. Kuvuga alelo tour? Oya, ale yonyene kugenda 10,000 kugaruka 10,000. Urumva yuko acaba amahera menshi, gusa urumva yarafashije cyane kukubera yarapfunyije urugendo rw'abantu benshi. Majambo make yarafashije abantu benshi bo ngaha bahora bafata ingendo. Urumva wafata yo wari gukoresha hariya za 20,000 bari kumugira, mbe musanzwe mugirira amafaranga ngahe ku muntu mushobora nka wewe kuri salon de beauté? Biravana n'ibintu abashaka gusokoza kuko byose ntibinganye igiciro. Hanyuma we kuri salon de coiffure bimeze gute? Wowe waka 10,000 ku muntu? Oya, si 10,000 mugabo kubera tukiriko turamenyereza, turagerageza buke buke mukavugana bivanye n'umuntu ngena uco bibona nawe. Nibaza murakoze cyane. Reka kumbure tuje kuri wundi nawe, wewe wavuze gukora iki? Je mu bisanzwe nkorera mu kabare naho ibinyobwa vyabaye ndase. Bega ibinyobwa byabaye ndase ushatse kuvuga iki? Nk'ibinyobwa vya Braludi kweri muri ubu uye ntibiko biraboneka cyane, twararindiriye twarabuze naho twabikura. Urakoze cyane. Abenshi bibaza yuko ibinyobwa bya Braludi ari byo binyobwa gusa. Braludi yaradufashe iradufise kabisa. Mugabe ibinyobwa si Braludi gusa. Mbega nta bindi binyobwa ufise udandaza ngaho? Asha nakagwa kari ariko ntikaboneka cyane kweri nko muntu ndashobora kuronka rimwe gusa. Urakoze kose. Kubisanzwe nago bambwira abantu baramaze gufatwa na Braludi. Braludi yaradufashe iradufise kabisa. Mugabe ibinyobwa si Braludi gusa mon frère. Ibinyobwa uguma wanyoye ni byinshi kandi biryoshe. Mugabe Braludi yubahwe turayikunda kuko iradufasha mu Burundi. Abantu benshi batayibonye nyene ntibamererwa neza. Mugabo twibutsa yuko hariho n'ibindi binyobwa biryoshe cyane. Wowe wavuze ngo ufise akagwa, nta zindi ufise nga? Ndafise n'utuye bitwa Gahimbare na Savana na Sorora n'utundi tunyobwa nye two mu bipacupacu. Wahejeje kubagirira publicité bazoce baguhemba abo bantu ba Savana bavyumvise. Mbe kiki yoyo ntuyirangutse? Kiki ndayirangura nkaza basi urayirangura hanyuma ukazura tanga ari uje atora icupa ukayimuha. Okay nuko nyene. Nuko sawa. Mwavyumvise yuko muzoze muraza muhicisha bahita ku Murambi nivyo? Bahitwa ku mutumba wa Rutoki aho bitwa ku Muzenga. Nayi nihenze. Umva ni ku Muzenga mwavyumvise kandi vraiment hari heza, abantu muri mu gisagara muzoze muri deplace vraiment muhaza hameze neza, harakayaga. Mubona hari biyashu byaje turi munsi y'agataka, ibintu bimeze neza cyane. So nibaza yuko kumbure sumwanya munini twaje kugira tuganire, turabe ukuntu ibintu byo ngaha byifashe, ukuntu mudandaza, turabe ko abantu banezerewe. Kumbure turabona n'abantu bari nyuma ya kamera ari benshi, turaza guhitamwe umwe nawe agira icavuze kubibera ngaha. Erega hari gihe mwoza ahantu umuntu akaza gukorera ibintu ahantu mugasanga abantu ntibabikunda. Ugasanga abantu ntibabishimye bavuga ati twari gufuma tuguma twigira muri ville. Mugabo umuntu wo ngara cyava ati je vraiment naryohewe, nabonye yuko ibintu ari bon, agashima akavuga ati ahubwo n'abandi bantu bari hanze mu bindi bihugu bari Bujumbura bari Gitega baguma bakorera muri ville nibibuke ku Gatumba baze nesivyo. So rero neka kumbure duhe uwundi hariya nawe yavuze yuko ari management mu bijanye na KP1 ngaha amuri aha kwaka Gatumba. Mu majambo make bisigura yuko numwizigirwa yatoye kugira ngo amufashe mu ngaha kugira ngo muze murakorana na mwebwe nivyo. Murakoze. Nama jecho novuga ku bikorwa vya KP1 si bigusa saba abantu mwabonye bari ngaha hariho no curuza inyama ngaho turafise n'ibindi bikorwa tugomba kugurura ngaho ahinyuma gatoya kugira ngo tuzoze abantu batuma mu mutwe banezerwa, tubereka amasinema n'ibindi tukiriko turitegura kugira ngo vuba cyane bitangure. Rero turakorana cyane n'aba bakozi kandi tugakorana neza cyane babikunze.
rero nka cane cane nk'abandi bantu baba diaspora basaba ko nabo boza barakora nk'uku kwa KP1. Abantu benshi bariko bararonka akazi kubera ibikorwa vyiwe kandi biriko biragenda neza. Yego, arakoze cyane. Murumva yuko ari umuntu w'umushinga ntahe kweri, cyo gituma bamwizeye, mwavyumvise. Rero so nibaza yuko guheraheza kino kiganiro cacu mwariko murumva, ndibaza yuko mwumvise byinshi cyane. KP1 asanzwe ari imvukira yo ngaha kwa Kagatumba, azi muri zone Mungwa, Agacimbiri n'umutumba n'agasozi, reka ni Kibiri. N'umutumba Kibiri, Agacimbiri ni Muga, zone ni Mungwa, komine ni Gitega. Murakoze cyane. Ndabona ngaha udo mutipe mbona umenga asa n'umuntu w'umustare. Reka genda avuza akantu kakajambo bagenda bavuze ngo gira subscribe kuri KP1. KP1 turamwemera. Nakubwiye uvuge gira subscribe kuri KP1. Gira subscribe kuri KP1. Subscribe kuri KP1. Gira subscribe kuri KP1 cyangwa se JM. Mani nturakivuga neza, gira subscribe. Gira subscribe kuri KP1. Sio? Okay. Cyangwa se JM muzahora mubona bishasha vyose, mutibagiye commentary na follow. Okay, merci beaucoup. So nibaza akajambo ka nyuma kumbure dushobora guhereza ko, hanyuma duce duha umuntu umwe mu bantu tubona bari nyuma ya kamera ashobore kugira akajambo avuze ko kushima kubw'ibi bintu KP1 yakoreye ngaha. Yaciyaza tutaramuhamagara muga nta kibazo, reka abaricara ngaha kumbure nawe nyene araza kuvuga. Yego. So nibaza yuko rero kimwe mw'ibi bintu turiko turakora ni ikintu cerekana umutima w'urukundo. KP1 afise ibintu byinshi agomba gukora kugira yigisha abarundi, kugira yigisha umutima w'urukundo abarundi bakundane. Novuga yuko iki gikorwa dukora kiri mu runani gwiswe ngo imbuto itewe n'iyimera. No kuvuga urukundo imbuto itewe n'iyimera. Bisigura yuko abarundi baba twakundana gutera imbere ko bayakanya gato, kandi gukundana ni sawa, nibyo byiza, nibyo nyamukuru. Rero nibaza yuko amajambo menshi tugiye kurandira ko, reka bagira akajambo kamwe bagiye bavuga babasezera, amacuze guca tuja kuno amace turangiza. Akajambo kamwe uvuga wongera usezera. KP1 yobahwe, namwe mwakoze kutugendera. Publicité irakenewe cyane, murakoze. Yego, turashimiye umushefu wacu KP1, we yashoboye gutanguza ibikorwa byiza by'iterambere kuri no mutumba wacu wa Rutoke. Yego, twebwe twaraharonkeye akazi nka jewe nahora nkorera muhira, mugubu nyene narabonye akarusho amaze kushira mu ntuze mu bikorwa byiwe. Nuko murakoze kandi mwagize neza kutugendera. Mbe urubatse cyane? Ego, je ndubatse. Umusore angaha arahombye. Ujya musore ari kuri kamera arahombye cyangwa yari jewe? Ego, hama KP1 niyubaho kweri, nanje nanifuza yuko nokorera imirimo ya hafi yo muhira, kuko ndabona nanje birafashije cyane. Niyubahwe, yarakoze. Ego, namwe murakoze cyane. Hanyuma reka duhe uwundi mushefu wanyu muba muri kumwe ngaha. Hama nagomba gukenguruka nongera mpamagarira n'abandi bantu bose kuja mu bikorwa vya KP1, kuko ibi bikorwa bizotuma dushika ku yindi ntambwe. Ahari yumve ko by'ukuri yakoze igikorwa kidasanzwe, kuko abantu benshi turiko turaharonkera akarusho. Murakoze. Murakoze cyane. Nibaza yuko KP1 ikigoko ari karakora ari gikomeye cyane kandi cy'ubwiza. Mbega se ngoma mbaze abantu bariko baraba kino gikorwa, mubona kweri muto mushigikira kweri? Si kesyo yuko kumbure KP1 afise amahera menshi cankwe iki, ntabwo asumbya benshi, rero ndazi benshi bayafise kunamurusha, ariko n'umutima w'urukundo aba afise kugira ngo ashobore gufasha kandi n'abandi babonegweho. Rero murashobora abariko baradukurikirana bashobora kuvuga ati turashobora kumushigikira KP1 mu gikorwa afise cyo gufasha.
muzobona byinshi agenda arafasha. Muciye muri YouTube mukandika KP1 muzobona ni n'umuririmbyi akomeye cyane, araririmba indirimbo kumbure zihanura. Muzoje kuri KP1 muzirabe. Novuga ngo arafasha n'aba artiste b'impano ntonto, abakina amakomedi, abaririmba bagafashanya. Novuga ati n'ubu mu ndwiza muzobona igikorwa ciwe gishasha, clip nziza cyane. Muze muyirabe, ni clip nziza izo imeze neza, indirimbo nziza cyane. Muze muyirabe, muzoje kuri KP1 muzoca muyibona. Hanyuma kumbure rero mu following mushigikire kugira ngo namwe mwishigikire. Ni washigikira mugenza wawe na uzoba wishigikiye, kuko niyagera kure na uzogera kure, niyagera hafi urumva sijyatera mbere. So nuko reka hari umuntu ngaya yasabye ijambo ashobora kuvuga, reka banza bidondore. Mwitwa bande? Jeni Twabarampaze Dieudonne kwizina rya KP1. Ni umuntu generation twarukanye, ariko n'umuntu atangwe gutera intambwe muri commune, muri ntara, muri zone, ni ku mutumba, ndetse avuka muri Kibiri mugo aha duhagaze ni muri Rutoki. Amateka ariko arandikisha, ahubwo Imana ibanayimuhezagira. Nimba mbona jewe numwe twigana tuja kwiga kuri Ruvyironza, twiga kubimbagura kugira twige koga, batazira abadurugu. Ego amateka Imana imuhezagire, ahubwo Imana mwongera imigisha, agomana umutima nk'uwo. Tworonka nka 5 muri zone canke 10 bafise imigambi nk'iyo tuboneka rangura, igihugu cotera imbere, ya mono kazoza tukazoyishikira neza, maze ya myaka itaranashika yamaze kuba. Jewe nta majambo maremare nzako. Imana imuhezagira hawe hose agira imigisha. Wowe uvuze ikintu nce numva umengo uzokwitoza mu mashinga amateka bagomba bitoza. Je ndi mutoyi nta mashuri mfise, ariko ndabona ibiriko birabera mu gihugu. Umuntu afise umutima wo kwitangira umutumba, ibwa mbere cambere umuntu abanza guhera mu nzu. Mugawe amashure basi yo kuba basi ntuzi umukuru umutumbura yafise. Ntayo mfise gusa abo bose bariko batera imbere twaracanye ku ntebe y'ishuri. Mino sinavuga narabaherekeje. None erega umukuru w'umutumba ntibaraba amashure, baraba gusa ko ari umuntu w'ijunja n'ijambo. Jewe mu bisanzwe jewe nta ntwaro nkeneye, ariko gusa iyo mbona iterambere riko raza mu gihugu, igihugu gitekanye, hari umutekano atawanja wangura, nta kintu Imana ibishaka. Urakoze cyane, karagaciyemo gusa. So umuntu wese afise ukuntu aba yarateguriwe. Nibaza yuko kumbure ukungene bimeze musanzwe mubizi. Nibaza yuko ibintu by'ubutegetsi nitwo byinjiramo cyane, nibanyakubahwa kumbure kugira dushike ngaha nabo nyene baba dushigikiye, turafashanya, tuba tuzinanyi. Uyu gusa murabona ko ari umuntu vraiment afise nawe nyene umutima wo kuvuga ati abantu bari hanze, bari Bujumbura n'ahandi bari mu bindi bihugu byo muri Afrika babandanye babibuka. Mwari muzi ari abantu bamaze kurengana badasubira kwibuka iwabo. Mwibuka iwanyu, muze muraza, muze murabafasha, muze murafashanya, iterambere rishiki iwanyu. Hanyuma kandi muze mushigikirane. Tugiye muri 2025, tugiye mu matora. Barundi twibuka amatora, tuze turatora kugira ngo igihugu cacu gitere imbere kandi bigende neza, dushigikirane, sivyo? Na cyane impamvu aya matora ahubwo tunayiteho biza n'igipimo, kuko iri terambere twe turabona ngaha mu karere aho twavukiye nabo twatoye, kandi kabiri naho mu myaka yahera iri terambere twe turabona. Naho waba ufise uburyo bwo kurikora warabura urikorera. Ubu ni original, twatoye bubahwe ahubwo maze babandanye, ahubwo natwe tubaha inguvu, tubongerera amajwi. Hanyuma namwe mwe muri hanze mubana mwibuka kw'igihugu cabavyaye, n'ubu biragaragara yuko mutigeze mucibagira. Tugire Kristo. Kandi ngera nshimira uyu muvandimwe abandanya yibuka babo ku Gatumba. Murakoze cyane. So nibaza yuko kumbure tusa n'abarangiza ikiganiro cacu. Umwanya n'uyu twagomba tubasezere tuvuga ati aho muba mubahwe, mumererwe neza, mubandanye mukurikirana bino biganiro. Natanguye agatuguta kagumye kaza mwabibonye, ariko nibaza ko atakibazo byagenze neza cyane.
ibintu ni muzuri kubera ko akazuba ni keshi, namwe ndibaza aho muri akazuba ni keshi cyangwa akavura byose n'umugisha w'Imana. So tuzosubira bye, aho butaha, merci beaucoup.